Amakuru yawe nkurikirana umeze neza. Kaze mu kiganiro ca biraturaba twese. Hanyuma muri Akejo Media uno musi nkaba naguteguriye ikiganiro kijanye n'ingwara yo mu mutwe. No kuvuga ngo ingwara ifatira ku mutwe canke kumene ku mutwe. Ariko benshi barakunda kumene ku mutwe ntibamenye ubwoko bw'iyo ngwara ubwari. Uno musi rero nkaba ngoma ndakwigishe kubijanye n'ingwara y'umutwe w'agahanzi canke bamwe bavuga ngo n'ingwara y'umusego, abandi nabo mu gifaransa bakayita ingwara ya migraine. Hama iyo ngwara ya migraine canke ingwara y'umusego canke ingwara bita umutwe w'agahanzi akaba ari ingwara ifatira mu ruhande rumwe rw'umutwe. Ukumva umuntu ariko arababara mu ruhande rumwe rw'umutwe ariko ntababare uruhande rwose. Mbega biterwa niki canke biva kuki? Akeshi iyo ngwara iterwa no gufungura indya zike canke kunywa inzoga nyinshi bitumwe no kunywa itabi ryinshi, ariko kandi igaterwa n'ihindagurika ry'ikirere c'ahantu ubusanzwe uba. Ariko kandi turabona yuko iyo ngwara ya migraine ishobora guterwa n'ivyiyumviro vyinshi bivuye kuri stress uba ufise canke umunezero mwinshi warenze, ariko kandi irashobora guterwa bivanye no kudafata amazi menshi canke ugasanga ufise amazi make mu mubiri. None ushobora kumenya gute yuko ugwa iyo ngwara y'umusego canke iyo twita ingwara y'umutwe w'agahanzi canke iyo benshi bakunze kwita migraine? Ngibi bimenyetso rero tugiye kuraba vyerekana yuko ushobora kuba ugwa iyo ngwara y'umusego. Ikimenyetso ca mbere ni nkuko wumva umenga umeze nk'uwahahamutse, ukumva umenga uriko urababara cyane mu ruhu. Ariko kandi ikimenyetso ca kabiri, kumva udashobora kwihanganira ahantu hari urwamo rwinshi. Ikimenyetso ca gatatu, kuraba umuco witara ukumva umenga uriko urakujena, ukumva umenga umutwe uriko urakurya ukababara uruhande rumwe. Ikimenyetso ca kane arico ca nyuma, urumva umenga uracitse intege, ukumva umenga uri umuntu buri mwanya wumva uguma uryamye, ariko kandi ukumva atanguvu ufinura uraba, urumva umenga mu maso yawe ubona ibintu bimeze nk'ibicu canke ukabona ibintu bimeze nk'ivyezeri. Hanyuma ivyo akaba ari byo bimenyetso vyerekana umuntu agwaye iyo ngwara y'umusego canke ingwara twita migraine canke abandi bayita umutwe w'agahanzi. None twokwikingira gute iyo ngwara ya migraine? Ivyo tugiye kuraba. Ku muntu asanzwe agwaye iyo ngwara ya migraine, iyo bigenza gute kugira ngo yumve yuko yoronka mitende canke akumva gahengwe kuri iyo ngwara yiwe? Icambere asabwa ntaho bitandukaniye cane na vya bimenyetso twagiye turavuga. Canke none ku muntu asanzwe agwaye iyo ngwara ya migraine canke ingwara y'umusego canke umutwe w'agahanzi, ni igiki yokora kugira ngo yumve yorohewe? Icambere ukwiye gukora, gerageza unywa amazi menshi ku rugero rushimishije. Ikintu kigira kabiri, iyo wumva urwaye iyo ngwara, gerageza ugende kuryama ahantu hatari urwamo, hadasakuza, atanduru zihari, ariko kandi iyo uryame wahumirije, ufunga amaso. Ikintu kigira gatatu naco ukwiye gukora, abaganga baraguhanura yuko ushobora gufata umuti wa paracetamol canke ibuprofene, ariko kandi mu gihe kwa muganga babikurekuriye. None umuntu asanzwe agwaye iyo ngwara y'umusego canke umutwe w'agahanzi canke migraine, yo kwikingira gute canke yokora gute kugira ngo yumve yorohewe? Ikintu ca mbere akwiye gukora ni ukugerageza kunywa amazi menshi ku rugero rushimishije. Ikintu kigira kabiri, arakwiye gutuza, akaryama ahantu hatari urwamo canke hadasakuza, ariko kandi mu gihe aba aryamye agahumiriza canke agafunga amaso kugira ngo umuco ntiwinjire mu maso, bidatuma asubira kumeneka wa mutwe. Ikintu kigira gatatu, iyo yumva ariko arameneka umutwe, ararikuriwe gufata amazi canke ibarafu akabohera mu ruhanga kugira ngo yumve yuko yotora mitende. Ikintu kigira kane, gerageza ureke kwishiramwo ibintu bigutera stress canke ukagira umunezero usumvye urugero. Gerageza unezerwa ariko nturenze, ariko kandi nabwo ugira ishavu ugerageza urabe nturenze urugero kugira ngo ntibigutere stress, kuko kenshi iyo stress imaze kwinjira mu mutwe, wa mutwe uca ugufata. Ariko kandi dusaze tuzi yuko iyo ngwara ya migraine ari ingwara ngendanwa ku bantu basanzwe bayigwaye kandi baba basanzwe bayimenyereye. Arico gituma natanze izo mpanuro n'uburyo wokora kugira ngo wumve worohewe. Ariko kandi ni ryari woja kwa muganga? Mu gihe ubonye umutwe uje giturumbuka, ukazanana no kutabona, ukabona umenga ubona ivyezeri canke ubona ibicu, ariko kandi ukumva ucitse intege, aho urarikwiye kuja kwa muganga. Ariko kandi mu gihe ubona yuko imiti bakwandikiye kwa muganga itagikora canke atacikigufasha, naho nyene urahanurwa gusubira kwa muganga kugira ngo barabe ingorane yariyo canke bakwandikira uwundi muti. Hama rero ufise ikibazo, mbega urumwe mu baba bagwaye iyo ngwara y'umutwe w'agahanzi canke migraine canke ingwara y'umusego nkuko benshi babivuga, duhurire muri commentaire
unyandikire ubukurikira nzokwereka umuti uzoshobora gukoresha kugira ngo ubandanye ugira amagara meza. Murakoze cyane, bye bye. Kaze mu kimenyesha amakuru Akejo Media. Ari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicité na stage ku banyeshuri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye aribyo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de communication. kaze ku kimenyesha amakuru Akejo Media.